Mwaramutse uburundi bufise ikibazo ca diplomasi no kumvikana n'ibihugu bindi n'ayandi mashirahamwe mpuzamakungu busanzwe bwaremeye kujamwo. Ndibuka Cyril Ramaphosa perezida wa South Africa hari igihe Trump yigera kukarira South Africa avuga ko agiye kwifatira ibihano yishimikije Congo muri South Africa ngo hariko haba genocide ihonyabwoko ngo ry'abazungu. Ico gihe Cyril Ramaphosa wenyene yarigiriye muri Amerika n'abazungu bakeya agenda bitwaje nko mu nzira yo gufukama literally avuga ati nyawo na Trump suko bimeze reka ndagusigure situation. Ntabwo yadadaje. Bien sûr abantu baba communiste baba extremiste jare marema bavuga oh nta kuntu uja kwikura imbere ya Trump mais Amerika ni partenaire akomeye mu bihugu vyinshi bafise marché ikoze cyane y'ama matière de produire bafise n'inguvu za gisirikare bashatse barakumata so muri iyo cyo gihe uremera ukaja ku murongo yarabikoze kandi nibaza ko yasumuthinze out imigenderanire hagati ya South Africa na America d'une manière de notre I digress. Ikindi kibazo bafise ni kibazo cyo kudahanurwa. Muribuka Nyangoma avuga ati twagaje kuhanura bajetera imijugujugu. Donc indwaro yawe irangwa n'uguhunyanga agateka ka muntu n'amategeko. Guhunyanga amategeko ibona nk'ubone guhunyanga izo shingiro akagagazo ivyo bibaranga kandi naho ugerageza guhanura ntibakubwiriza ucuba umwasi. Twebwe twagerageje guhanura kuko nabivuze baciye batwiruka ko turabahisa turahunga bakiza amagara batwirukako ariko sabarundi gusa batumvira ahubwo n'abandi barungitswe n'amashirahamwe mpuzamakungu kugira batereka nyabuna turabe ko two bafasha gutunganya igihugu twagwe neza nabo nyene rekada baca babirukako. Uyu mubona ngaha nuwo bita Gaetan Zongo ariwe bita ngo ni rapporteur spécial donc yashinzwe kucunga ibijanye n'agateka kazina muntu mu Burundi ariko nawe nyene yafuye gusohora raporo ya mbere avuga ati ngo ngo twicarane tubivugane turabe wavuze ko hapfuye abantu 10 oya nibabaye 10 babaye 8 aba babiri twarabatoye bari bazimiriye mu ishamba bagiye gusenya inkwi bagasigura bakumvikana iyo raporo bakayisumithing out ico bakoze ngo turakwirukanye persona non grata. Donc ibintu novuga biri brutal ariko bice bigira ingaruka mbi kwisura y'u Burundi mu makungu. Bijyana bavuga ngo Burundi turabucafuza musanzwe uburundi buracafuye ariko hanini nibwo bwicafuza. Reka umvirize uyu mu rapporteur spécial aho yagiye gutanga rapport ariko iyo niyo image uburundi babuprojectingamwo ku ruhara mpuzamakungu kuko ikiryoshe naho uburundi kuvuga ati ya raporo harimwo amakosa ya naya ngo tubereke preuve baca ngo we don't care baca babereka middle finger. Guys ijya middle finger navyo nkunze gukora sorry nayo naraka ujya munsi yeah. Okay, reka twumvirize uyu Zongo kimwe gusa ariko aravuga mu Gifaransa nibaje ko nokora simultaneous interpretation hamavuga nkagenda camo ako je kicira kishumenga biragoye gukwirikirana cyane cyane ko Igifaransa je nzi atari kirenga kandi kubera nza gucisha mu majambo yiwanje reka nkore kuko nahora nkora ndamureka avuge iryungana cyangwa mungana abiri hanyuma mvuga incamake nabongera traduction novuga verbatim hanyuma ngira ico ndavyiyumviriyeko. Let's go. Excellences, Mesdames et Messieurs les délégués, un an après la présentation de mon dernier rapport devant cette auguste assemblée, je me tiens à nouveau devant vous pour vous rappeler que la mise en œuvre de mon mandat demeure entravée par l'absence de coopération des autorités burundaises. Urumva atubu haraheze umwaka ndabahe rapport nje kugira presentation ngaha nyene ariko nagonda bibutse yuko akazi kanje nubu kakibangamiwe nuko abarundi badashaka gukopera batashaka kumvikana badashaka ko dukorana. Néanmoins, malgré l'absence de visite dans le pays, le mandat est conduit avec rigueur, professionnalisme, de manière objective et impartiale. Je renouvelle
ati ariko naho biri uko akazi kanje ndagakora nkurikije ubukorikori professionnel kandi ataho mpengamiye urumva avuze ko atahengamiye nubwo atahari. Mon invitation aux autorités burundaises à engager un dialogue constructif avec ce mandat dans le plein respect de leurs engagements internationaux. Ati nashaka gusaba kandi nongere ninginge abarundi kugira ngo nukuvuga bumvikane dukorane nkuko nk'abantu bariko barubahiriza amategeko novuga bo nyene biyemeje ku ruhara mpuzamakungu. Je comprends les préoccupations exprimées quant à la nature du mandat. Toutefois, il me plaît de rappeler que le maintien de ces réserves pourrait être perçu comme une prise de distance à l'égard des décisions du Conseil des droits de l'homme auquel le Burundi contribue en qualité de membre. Urumva ko Uburundi busanzwe buri membre y'i Conseil des droits de l'homme, donc y'i Conseil ishirahamwe mpuzamakungu rijana n'agateka kazina k'umuntu, abarundi membre mugabo bari kwidistancinga, bari kwishira ku ruhande ku bintu bigiye gufatwa ku madecision azofatwa n'iyi Conseil. Mesdames et messieurs, Monsieur le Président, 10 ans après la crise électorale de 2015, des inquiétudes persistent en ce qui concerne la situation des droits de l'homme. Urumva ko haheze imyaka 10 bavuga ngo urumva ko atavuga ngo vy'amakudeta vy'imigumuko vuga ngo yari crise électorale. Nukuvuga ku ruhara mpuzamakungu biboneka ko ryari probleme y'amatora. Unyene kwanza niwe yivugiye yuko amatora hariho rya EAC rya sentare yavuze ko ry'amatora yari illegal, rya manda yari illegal, et pour cela ibintu vyose vyabaye ndibagiye terminology yakoze mugabo yavuze ko yari resistance à l'oppression. Niyo terme akoresha mu gifaransa ko donc bari abantu bariko baranka agahohotero, donc biboneka ko vyari légitime. Si je ndabivuze niko babibona au niveau ya Conseil des Nations Unies ya droits de l'homme. La faiblesse structurelle des institutions ne permet pas à celles-ci de jouer leur rôle de promotion et de protection des droits de l'homme. Umva ko hariho probleme y'inzego, structure y'inzego ko igoyagoya bituma badashobora guteza imbere no gukingira agateka kazina muntu. L'indépendance de la justice n'est qu'un leurre. Les interférences dans les institutions de gouvernance et la fragilisation des mécanismes nationaux des droits de l'homme sont courants. Et donc birumvikana ivyo ntubaza ko ivyo byo kameme ntaco bakora besha interference ntuze juridique abacamanza nabo baravyivugira kugira aho bocira ubanza uwundi muntu ari hejuru canke ari ku ruhande canke ku mupaka kaza akagutera ubwoba ugaca ugwangonda kugira ngo kizigufa. Izo interference zirahari haba no muri leta ndazi yuko musitanteri n'abandi bantu b'abategetsi badafata decision haba hari umukuru w'umugambwe yajya ashobora kuvuga ati bifikica twe tubishatse nk'abanyamugambwe canke imbonera kure no ku mitumba wanashaka neza ko ariyo itwara aho gutwara structure zatowe ivyo neza ko atawo bideha. C'est vrai que c'est clair, monsieur Zongo. La Commission nationale indépendante des droits de l'homme a vu son mandat affaibli par les ingérences politiques et des irrégularités, tandis que la Commission Vérité et Réconciliation a été affaiblie par des pressions politiques et a entraîné la fuite de plusieurs de ses membres. Umva vyose babizi irya sendi hashe ko hagiye haramo interference ntavyo nkurikirana cyane gose mugabo nibaza yuko umenga ndibuka igihe bavuga ngo baje gutorwa muri parlement kumbure ngyasiko vyaze kugenda je no sais pas ko ko harimo interference muri abantu bagiye barahunga sinibuka umunyamba aheruka guhunga vuba hanyuma na severe kandi ko nayo nyene ndimo itakiri fiable nayo nyene hajamo interference politique. Izo ni institution nibaza muri accord d'arusha kumbure zari zarimwo ariko au niveau national international uvuga ati izi nizo zikingira agateka ka muntu surtout CNDH whatever. Les droits civils et politiques ont constitué un véritable défi pour les Burundais durant les 12 derniers mois. Le Burundi a organisé en juin 2025 des élections législatives, sénatoriales et communales. Le processus électoral qui a commencé en 2023 a vu l'affaiblissement et la quasi-élimination des partis politiques qui pouvaient apporter une contradiction aux partis au pouvoir. Donc agateka kajanye n'ivya civile canke politique ko navuga aho nyanzwe amatora
processus electoral bakuyemo canke barafaiblissa novuga les partis de l'opposition, imigambi yashobora kumera nk'iyicalenjinga ubutegetsi buhari. Ça c'est clair ndibaza ku muntu wese. De ce fait, ces scrutins, qui auraient dû être des étapes de consolidation démocratique, ont malheureusement été marqués par de graves irrégularités. Exclusion des figures majeures de l'opposition, contribution forcée imposée à la population et un climat d'intimidation. Okay, urumva amatora ko yaranzwe n'ubinenge, ubunenge wa mugabo yavuze ngo n'ibinenge bikomakomeye, harimo gukumira abantu bakomakomeye muri opposition, peut-être bagwasa, je ne sais pas, harimwo ngo gutangisha contribution intererano ku nguvu vyo nageze kuvyumva ngo barimo ariko bose gutanga intererano y'umugambwe, ivyo n'amafuti akomeye cyane. Umugambwe woza kuntangisha intererano ku nguvu twohura, hanyuma ni intimidation, donc ibyo byo gutera ubwoba, utadutoye uzoca umenye yuja. Bijya bintu vyarabonetse, hari umuntu w'imbonera kure yarahetse ikintu cy'igikoho, hari ahantu mu kavumbi akabwira abantu ngo mudatoye uyu mugambwe ngo muce mumenye yo murara. Bijya bintu c'est très ridicule kubera kuja gukora irya menace nk'ijya. La situation s'est soldée après les scrutins par la victoire du parti au pouvoir avec près de 96% des voix, ce qui traduit un processus très éloigné des normes internationaux relatifs aux élections libres, transparentes et équitables. Donc ry'amatora mwatsinze 100%, sindukuntu abantu batambatamba ngo twatsinze 100%. Bene ni ridicule ku bintu kudime mu maso y'abantu b'abanyamahanga. Iyo uvuze ko mwatoye 100%, ubu uri kuvuga uti voilà une république bananière, nous avons fait un simulacre, voilà monsieur, nuko bimeze hano mu Burundi wacu. Ndatwenga cyane umuntu ariko ribamaze ngo twabatsinze 100%. Dude, ça c'est très ridicule. Nta muntu azovyemera, nta numwe ushaka kubana nagutoye wanashaka, mugabo nta muntu kwisa azovyemera. Ivyo c'est ridicule quand même. Dans le même temps, plusieurs informations recueillies ont attesté de violations graves, des arrestations arbitraires, des détentions prolongées, des actes de torture et des disparitions imputées aux services de sécurité et aux milices Imbonerakure. Imbonerakure muri kunyumva, mwambonerakure kandi mwebwe ndiko nta umuntu wese agwenda aduza idarapo ry'imbonerakure. Ibi bintu ntabwo ari vyiza. Kubona ngaha sinzi ko ari Geneve, sinzi ko ari New York bakavuga izina ry'imbonerakure. Izina ry'ikirundi naje ringora guprononce. Mugabo umuntu wo mu Burkinabe, by the way, umugabo no mu Burkinabe kwa ba Thomas Sankara, kwa ba Traoré, aho tuzi ko ari aba homme pays des gens intègres, kugira ngo nico Burkina Faso gisigura. Mugabo ko habaye ama violation, guhohotera abantu, gufata abantu kubafunga atabirace mu mategeko, bamwe bakanyuruzwa. Ivyo byose bako bari kubivuga bikozwe na SNR, Service National de Renseignement, Documentation, Intelligence, uko citabira kuraba. Ariko ngo nimbonerakure mutukibukanya ko kandi imbonerakure sindasoma constitution y'u Burundi, nsinzi ko imbonerakure zifise manda constitutionnelle yo gukora ikintu na kimwe kijanye no gucunga umutekano na law enforcement. Nta kindi gihugu nzi baba bafise igipolisi parallele ya FBI na CIA na National Police, LAPD, bakaca bafise abandi bahungu, abantu b'insoresore bashinzwe kubarabira ahijisho ryabo ritagera. Ivyo bintu ibihugu vyabayemo ntabwo vyagenze neza, muze muvyitondera cyane, bishobora kuba nabi. Ainsi, entre août 2024 et juin 2025, une cinquantaine de disparitions forcées ont été documentées, ciblant principalement des opposants politiques. Donc iyo bavuze disparition forcée irangaje, nanje nayize gihe bari gukora irya nama ndibaza Bruxelles cyangwa quelque part. Mwisanzwe ni enlèvement, ni done umuntu nyene yanyurujwe, ya umuganyarwanda nuvuze ngo ku sinzi igitero gushimutwe, yashimuswe. Ndumva ko harimo abantu babaye enlevé, babaye disparu, bashika ngo 50. Bon, ivyo bitigiri bafise ahantu babikuye, kandi ko ubundi bitari kurakopera, ntibubahe igitigiri kiri opposé y'ico bafata ko ari vyo. Ivyo c'est trop grave kumva ko hashika abantu 50 ku gihugu gitoye nk'u Burundi bazimira muri politique.
juste kubera amatora ata ntambara ihari. La situation humanitaire s'est aggravée. L'afflux de 67 000 réfugiés congolais depuis février 2025 a suscité de nouvelles discriminations et des violations préoccupantes dans la gestion des camps de réfugiés. La situation des réfugiés est toujours aussi alarmante. Encore plus de la moitié sont toujours dans des camps de réfugiés, ce qui les expose à de nombreux risques. Certaines organisations contribuent autant que faire se peut à leur prise en charge et à leur redonner un minimum de dignité. On ne peut oublier Ico kintu c'impunzi ni hahari mvuga nka leta y'u Burundi iri très faible diplomatiquement. Ico ni kintu bari kuvuga ati tuhiyo raporo tuyiraba akavuga ati bon igihe c'impunzi twarakoze ivyo dushoboye mu vy'ukuri nta wo expecting ko u Burundi bukenye kujya suje ko ngo nico gitunze ko bwakira impunzi abandi bantu bashika ibihumbi 67 ntivyoroshe kubera iki n'abarundi bahari barashonje ibintu nk'ivyo. Ivyo bintu bari kwisigura neza ko impunzi bakoze uko bashoboye ko kandi impunzi kenshi na kenshi ziba zishinzwe HCR nk'akarorero ko bazakiriye bakabaha ivyangombwa nk'ivy'impunzi ko kandi bahaye uburenganzira HCR gukora mu makambi y'impunzi ko kubona HCR itabagaburira neza kubera kumbure imfashanyo ya hagaze ya SEPA ya USAID ko n'amakambi ari établi genre aya muri Tanzania numvise na zareka muri Malawi ko no muri navyo no mu Rwanda washaka no muri Kenya ko hose impunzi ziriko zirastrugglinga kugaburira amashirika kugaburira abantu b'impunzi kubera iyo mfashanyo hagaritse. Very easy kuki mutangira ambassadeur shirira kwanza. La contribution extraordinaire des organisations telles que la Maison Shalom de Marguerite Barankitse dite Magui. Je voudrais attirer l'attention du Conseil sur la persistance des spoliations foncières qui constituent une source majeure d'appauvrissement et d'exclusion. Des terres et des propriétés sont irrégulièrement retirées de force à des particuliers ou à des communautés, souvent sans indemnisation adéquate ni recours effectif, ciblant particulièrement des personnes perçues comme proches de l'opposition ou issues de groupes minoritaires. Bo je nikisinzi ko hari umuntu yokinsigura ko vyumvikana ko hari abantu bagenda barakwa amatongo kenshi bavuze amatongo bakoresha terre propriété nibaza ko parcelle iri Bujumbura yitwa itongo n'iri inzu irimo inzu yitwa property propriété ko donc abantu bariko baribwa ibintu n'ivyabo babinyagwa. Naravuze kuri kaya sahabu je nkabye navutita ko ari kunyaga pesi no kubesha ngo hari urubanza baciye urujya rubanza naho yo bari umuntu w'umumenja c'est pas genre Hitler urujya rubanza bamuciye no kumunyaga. Bona navuze ko hari n'abandi bantu mu bagizo cyane cyane kudata muri 2015 ko bashobora ko abanyazi ibintu vyabo kumbare n'ivyo bariko baravuga ariko naravuze ko hari n'ibindi bintu byo kunyaga gake aho umuntu azaka kwitwara ko akakwitwaza akakikwigenza ko kwitongo n'abategetsi bara bavuga ko umuntu ashobora kuza atavuka aho hantu kavuga ngo aha niho papa yavukiye ndahashaka ino tongo kubera azi ko udafise uburyo canke afise connection ku ba general akavuga ati bon wewe ndahubatse ufise ushaka nuze tuburane kubera ukenye ukavuga ati bon reka gabure nta kundi hako ndayihomba ryose agace karahagije ibintu nk'ivyo ariko mvuga ko ari ibintu novuga atareta nzima yobirikira bikora ko yambura abantu ivyabo ikina cyo ibintu washaka kuba wikoze ku bantu babiri canke batatu gusa mugabo nivyo c'est un précédent ni ibintu bishobora kugutera kukucafuza encore une fois simvugira leta niyo agomba gusohoka hanze ikavuga impamvu abantu bakwa ibintu amfete amateko babisunze canke niba hari misunderstanding bakabisigura mugabo rekada abo bahizi ibyo barabinezwe. Je voudrais mentionner à ce stade le communiqué conjoint de plusieurs procédures spéciales le 1er septembre intitulé Burundi des experts de l'ONU préoccupés par la hausse des violences et des graves violations des droits humains en période électorale. Ce communiqué, co-signé par moi notamment, relève une aggravation des violations graves pendant la période électorale, notamment des disparitions forcées, des détentions arbitraires, des exécutions sommaires, des cas de torture, des violences sexuelles, des attaques contre les journalistes et la société civile, ainsi que des restrictions aux libertés d'expression.
Wow. réunions pacifiques et d'associations. Ces mécanismes ont unanimement souligné les nombreuses violations, y compris le cas de Mme Sandra Muoza, journaliste toujours en détention depuis plus d'1 an pour des échanges qu'elle aurait eus dans un groupe WhatsApp professionnel des médias. Wow. Mwumvise ivyo bintu mw'abantu mwe, nubwo tutumva igifaransa basubiyemo bimwe vya disparition, abantu banyuruzwa, detention, abantu bafatwa bagapfungwa, exécution sommaire, donc gufata umuntu ugaca umwica sur le champ. Bavuze ibindi vyinshi zagenda vyane ko nandika nihuta, yavuze anyarutsa, ariko umva ko biteye ubwoba ivyo kubuza abantu ko bagira amanama, attaque aux libertés, bavuga n'ibi vya liberté de la presse, abamenyesha makuru na cane cane uwo munyamenyesha makuru Sandra Muhozi. Ariko urumva nk'ico kintu novuga ko ari tashe kuri guverinoma, kandi ku muntu je sinzi icyaha bariko bamufunya ku buryo wicafuza ku muntu umwe. Bon, iyi ni analogy, umugane nuko uza muwuraba, ntabwo ndiko ndavuga. Nibuka hari umuntu yambwiye ngo hajya mu ishamba hariho udukoko intambwe itajya, atari kubera dufise inguvu, ariko kubera sinzi agakoko kamwe yambwiye ngo kanuka cyane ikariye, kubera mu kanwa cya yirirwa inukirwa de horde irakihoza. Siyavuga ngo umuntu aranuka cyane, kuvuga eske umujournaliste kumupfunga umwe, is it worth ko wiyambika ibara mu gihugu cyose gupfunza umuntu umwe ku kanyaro? Ntiwomureka nubwo kumbure mutahuje, ukamureka akaba libre, nawe ukagira izina rigosoye. Umupfunze, eske guhomba amadolari yose yinjira mu gihugu, is it worth umuntu w'umujournaliste umwe kuri WhatsApp message? Is it worth it? I don't know. Si la société civile et les défenseurs des droits de l'homme basés au Burundi sont oppressés, la société civile en exil est quant à elle dynamique et assure une veille et un monitoring efficace. Urumva barazi, umva kubera bamvise iyo situation, aravuga ati société civile mu Burundi iri oppressé. No kuvuga iki? Mu Burundi n'abata raporo ivuyeho, kandi azi ko société civile ishobora kuri ku butegetsi, muga raporo zabo baca batazemera, ko bavuga ati mwebwe muri oppressé, nubwo budashikiye leta, mwebwe muri oppressé, muri kunyanyaswa, ntimandika ivy'ukuri. Byumvikana atariko bari hanze bo bariko barasemerera, kandi bariko barakora efficacement, barafyuye amaso, barareretse. Pour dire que bakira mu raporo babantu bamuvuga bakira mu raporo, kubera iki mu Burundi mwabarekuye ko bahaza, reka bafate what they can. Il y a lieu de reconnaître leur contribution à la protection des droits de l'homme au Burundi. De manière non exhaustive, on peut citer la Ligue ITK, le FOCODE, Tournons la page, la FIACAT, ACAT Burundi, le mouvement Inamoro ou la coalition pour la défense des droits humains vivant dans les camps de réfugiés, CDH, Vical et bien d'autres. Okay, amashika ntayo nzi, mugabo n'amashika avuze bariko bakorera hanze bagerageza kucunga agateka kazina muntu biriko birabera mu Burundi. Umva ko bayemera gusumbya ari mu Burundi, ko bavuga ati abo bari libre kurikira izo research. Usibye ko kandi navyo bifise ama flaws, kubera nyene uri hanze kumbure uronka second hand information, nico kwigira mu kasho nk'akarongora uko abantu bamerewe mu gasho, kujya dufate abroad hash mbone mayo ragenda akavuga n'abantu, umva cyaronka information uvuga imeze nk'iyari diluted, iteye amazi, ariko they do with what they have. Uyu no mu rapporteur spécial arabihembegwa, akeneye gutanga raporo, anything aronsa cyane ivyo wowe vyanse washaka umuntu kivyo waba akabishira hamwe akabiraba, mugabo ndagagaje tuvuga ati okay, reka dufate bino nzohembwa, oni bafate ingingo zabo, nawe you gonna deal with your own poverty. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les délégués, la situation des droits économiques et sociaux est tout aussi préoccupante. Le constat est que près de 2,2 millions de Burundais souffrent d'insécurité alimentaire, le pays demeurant à la tête du classement mondial de la faim. Le système... Wow. Urumva ivya politika yavuyemo nabagiye mu bintu by'ubutunzi n'imibano cyangwa ubutunzi, bavuze yuko Uburundi bufise insécurité alimentaire, ubundi ntavyo kurya bufise. Ibijya muvuga ku mateleviziyo ngo umuntu wose ufise icurya ngo ibiryo ni vyinshi, rekada sivyo abandi bazi, usibye ko kandi abarundi murabizanira ntavyo kurya bibaye umurengera. Umuntu wese afise umurundi Burundi, turamaze imisi dukora ama video ngaha akubintu bijyanye no gucora, n'ababirigi bavuga bajya ntibacora kugira ngo baje kuvisita Singapore canke Philippines canke Hawaii, bacora kugira ngo
bagaburira abana babo. Donc hariho inzara, sinimvuze ko igitigiri avuze, ushobora gusubira ukumviriza 2 millions bivuga mu miliyoni z'abarundi donc bashonje. Bo ariko hari ikintu ahereje ko uvuze ngo turi kwisonga ku bantu bashonje ku isi. Mana yanje. Donc Uburundi nico gihugu dushonje ku isi. Nacinja kubirondera ko jewe kenshi na kenshi yagiye ngomba preuve. On va voir que selon le Global Hunger Index, GHI 2024, mu mwaka uheze si ya kera, iyi raporo si yo kuri Buyoya canke kuri Bagaza, le Burundi est classé ex aequo, peut-être bingana n'ikindi gihugu, à la première place mondiale en termes de faim, aux côtés du Soudan du Sud. Soudan du Sud navuga ko ico tugwana kino kibanza canyuma mu bihugu bikenye, ni igihugu gishasha, nation très nouvelle kandi kitaraba nation cama kiri mu ntambara kuva kironse indépendance, avec un niveau de faim considéré comme alarmant. Urumva ko Uburundi nico gihugu ca nyuma gishonje hamwe n'igihugu ca Sud Sudan kibanza bakigwanira, ariko kandi gifise inzira bako alarma, sinzi iteye ubwoba. Cette situation alarmante est due à une forte prévalence de la faim et de la malnutrition infantile. Urumva bagusubira ngo vya benshi tubona huweze ko gishonje ngo gishonje kubera gishonje. Avec environ 60% des enfants de moins de 5 ans souffrant de retard de croissance. Mana yanje. Donc, no kuvuga ngo abana bashika 60% bakura nabi kubera inzara. 60% y'abana. Mana dusenga. Le système de santé est sous-estimé et incapable de répondre aux besoins essentiels. Ok, système de santé. Encore une fois, nibaza ko ico atawokideha, ubuvuzi bw'Uburundi buragwaye cane. D'abord nta amaserivisi ntakwiye. Nakoze indi video bavuga ko dufise abaspecialiste bashika 150 canke banarenga bari juste mu Bufaransa. Mbona abaspecialiste ntitwasemo abaganga baba generaliste, ntitwasemo abari muri mu Bubiligi, mu Butaliyano no mu bindi bihugu, ariko murazi ibintu by'ubuvuzi vyame bigoyagoya, ariko mba ko bitera vyunyuka. Les femmes demeurent également confrontées à des discriminations structurelles, en particulier dans l'accès à la terre, à l'héritage, renforcées par une jurisprudence récente qui consacre la primauté de la coutume sur l'égalité homme-femme. Ok, iki kintu rero c'abadame abantu b'abarundi kubera turi muri babo ntitumenye ko imeze muri iyi minsi y'amfete, sinzi abari mpano baza vuga ngo umugore azi ubwa mbere ngo hanyuma akayabo, hanyuma imbwa, hanyuma imbeba, hanyuma sepateki, ati umugabo akaza ubugira gatanu. Sindavyemera mu gogo wanje I come first, ariko nashaka kuvuga yuko ubu ukwisi uhohoteye umugore uba wikwegeye ibara. Donc hari ico nari nasivye mu gihe akavuga ibintu vyagiye biba, yavuze ngo violence sexuelle nk'ico ni icaha kibi cane, ni icaha bashira muri vya bindi vya humanitarian, nk'ico donc bakigushize ko uba wambaye uba wanduye. None bakibashira ko yuko nawe kuvuga ko abadame bamererwa nabi, bone ko vyame en principe kujya kuntu uvuga ngo umugore ntashobora guturana itongo, bijya c'est extremely primitive. Umuntu yovuga dans l'Ouest ngo inheritance, umukobwa wanje ntazoronke, yewe sinzi yo wokwigwa. Donc ivyo nubwo ari culturel, uvuga ngo niko vyabaye, ufise na justification culturelle mu makungu, vyosaba ko ubijustifia peut-être ukabumvisha uzubya ko vyondagorana, aho kandi nta nakamaro abakobwa barekera nk'amatongo kwa base. What's the deal? Je bashiki banje itongo ry'iwanje baraditora ryose wanashaka, mugabo nta kuntu niyo hagira ko turigabura genzo uvuga ngo abakobwa ni mu bavane muhawo kubera iki kandi donc si umwana mu bandi, none ufise abakobwa gusa iryo tongo ucurite. I don't know man. Ces dynamiques foncières sapent la confiance dans les institutions, exacerbent les tensions locales et compromettent la réconciliation nationale. Urumva ko bifise konsekanze zikomeye zituma nuko babera intambamyi y'umwumvikano w'abenegihugu, ariko no gutera akaduruvayi mu mitumba ivyo no mu bucimbi. Ivyo murabizi ibintu vy'amatongo. Amatongo mu Barundi, mu abantu mu matongo mu Barundi, it's so horrible. Kandi navyo vyo vyamye hose nobesha, ariko man. Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les délégués, ces constats appellent à l'action. Des recommandations sont ainsi formulées à l'égard de toutes les parties prenantes. Au gouvernement du Burundi, il s'agit d'organiser un dialogue inclusif et des élections libres et crédibles en 2027. Ok, donc bari gukora rekomandasiyo ibintu basaba ko vyokorwa bahereye kuri leta y'u Burundi ko yokora ibiganiro bihurirwamo bose bakategura n'amatora atomoye mu 2027. Good luck with that, Mr. Rapporteur spécial. De mettre fin à l'impunité et d'enquêter de manière impartiale sur la violation des droits de l'homme. Hanyuma bahagarike kudahana kandi bahagarike kuza barahohotera agateka kazina muntu. Hari umuntu tubona no munsi kuri telefone arambye ati Uburundi buratangaje, mu Burundi nta muntu n'umwe uzokwigera wumva yafunzwe ko yishe umuntu kandi abantu bariko barapfa. Ati ahubwo umuntu nk'abo bapolisi nyene ashobora kuca nk'abantu batari bake hirya no hino bakamureka akaguma yidegemvya, mugabo wumva umunsi umwe ngo bamufatanye ibido ya peteroli ngo none bace bamupfunga. Donc peteroli ni icaha gikomeye gusumbya kwica abantu. C'est ça avuga ati faut mettre fin à cela. Nta kuntu abantu babazwi umupolisi runaka baragenda bica muri district bagiyemo bamunguza mu yindi ntihagire igihe bagiye batisha wegenda wishura ibintu wakoze. C'est très grave. De renforcer l'indépendance de la justice et la crédibilité des mécanismes nationaux de protection des droits de l'homme, de Independence de la justice, mana yanje niba ari urwego rwapfuye mu Burundi kandi arigo backbone y'ibihugu byose byo muri wese niyo justice. Mon Dieu, mon Dieu. Dore igihugu kitagira mu butungane nk'u Burundi nta umuntu ashaka kukunyaga ikintu akakirengana. Procureur général de la République bananière AG akajya amafaranga y'umukomeresa. How? Respecter les droits fonciers et de mettre fin aux expropriations abusives. Ok, bongere kandi bubahirize le droit foncier, droit de propriété. Mu bintu bimwe jewe naraje ko ntogura itongo i Burundi nuko atagarante kw'iryo tongo ari igiwawe. Maze kubona amakuru menshi aho wagura itongo umuntu akaza akagacako gaca kakagurisha baze guca urubanza ngo urabona ngo biragoye ngo uyu muntu turamutinya ngo nta kuntu wo bicisha bugufi bikaba bihereye aho. Ariko ivyo kunyaga navyo biteye ubwoba. Kunyaga iyo pratique yo kunyaga abarundi bayivanyemo abantu yanse kubaheramwo. Monsieur le Président, distingués membres du Conseil, en définitive, il est indéniable que le peuple burundais aspire à la paix, à la justice, à la dignité et aux droits de l'homme. Ok, aspire à la paix, à la justice, à la dignité et aux droits de l'homme. Ni ukuvuga abanyagihugu baranyotewe amahoro, ubutungane, agateka, dignité n'agateka kazina muntu. Ivyo abarundi barabinyotewe, bamwe ntibabivuga kubera ubwoba, abandi ntibabizi kubera bamenyereye kunekana, ariko birakenewe. Mon mandat reste disposé à contribuer à cet objectif à travers un dialogue sincère et constructif. Le Burundi a besoin d'un accompagnement soutenu, non seulement pour répondre aux violences actuelles, mais pour aussi reconstruire la confiance, renforcer ses institutions et avancer vers une réconciliation véritable. Voilà. Jewe ndacari disponible munkeneye ndacafasha Burundi. Ati Burundi mu bisanzwe buracakeneye gufatwa ukuboko kugira ngo ibi bintu bishoboke, ubutungane, agateka kazina muntu n'umumvikano w'abarundi bose muri rusange. Voilà, nivyo uyu mu rapporteur Gaëtan Zongo niwe mu bisanzwe nuva ko aserukira organisation ya des Nations Unies n'agateka kazina muntu. Mugabo ndabisubiyemwo mu Burundi yatanze raporo ya mbere aho kuvuga ati katubiganire ko baca bamukubita umujugujugu baramwirukana, ariko ntiyagaritse aguma akora. Ariko ico vyerekana ubu nuko Burundi biko bwiyamferma nka North Korea. Malheureusement
baratambikiza biranako bavuga ati twe turabaye North Korea turabivuyemwo turasezeye oni ntiturimwo izi mekanizme ntiturimwo hanyuma kumusaba rapporteur nta kazi bazosubira kuronka mugabo si longtemps que dukeneye kuba muri izo organisation pour une raison ou une autre aba rapporteurs guma baraba ibikorwa ku gateka kazi na umuntu niyo bagira North Korea naho ubwo malheur avuga izi muri mu Burundi muri North Korea sorry ndabone kubashinyagura ndazi biragoye mugire umunsi mwiza amasi tuzosubira bye bye